ushaka kubibonamo nivyo umuziki w'Uburundi ravuzwa vraiment mu Burundi par rapport ya avant mugabo ivyo Bface we yari karavuga yavuze ngo abana ngo abace baba bata yavuze ngo ibidogo byo ngaho ibidogo byo ngaho bimaze mu Burundi Bface yakoresheje sinziza gose ariko nivyo umaze dosimene hariya acaza kukaba umusitari bon akijyaye ugaruka kuri interview ya Isimbi niho bavuze bati kuri Isimbi naho donc urumva yagwamubwiye yatanze ijyampanuro atanga Isimbi naho yatanze impanuro avuga ati mwebwe abarimvye b'u Burundi ntabwo muzi gukoresha donc social media zanyu exactement Burundi minushe n'abarundi en general abarundi ntibari update kuri social media ngo zindirimbo ivyo byose baguma bivuga ngo ni manque de qualité reka je urengera cyane reka mbu Burundi uyo turabarundi kugaruka abarundi bafite tendance yo gukunda ibintu vy'ahandi cyane by'abanyarwanda n'ivyo turabikunda gusa mugabo tubikunda kubera iki kubera iki vy'iwacu ariko turabikunda mvuga minushe ni ukuvuga n'aba bantu bariko barazana ngo baje kugira amasho ngo ba harmonize ngo bahari uwitwa nambari nabwibagiye Costa iryo rirakwiye Costa Rica abo bose muzana ababazana ni sawa kandi ni top mugabo tubonye ivyo gitaramo cabo tutabonyemwe abarundi jezo tuzigire kampanye kutajaye dayere mu gihe batashitsemwe baririmbye b'abarundi baje gufasha iki mu gihe uwo Costa datanye korabo y'umurundi bifasha iki naho numvise urafine bariko bamusaba korabo ari mu Rwanda atireka kumusaba korabo uko ari igihe cyahita muri Bubera ageze mu Faransa ati wowe nuwaheye nze narumvise last time bakora avuga ngo Burundi ngo bufisa abaririmbyi batize barize babaganga badoje sose n'abaganga ba Trezo ba Monna we aheruka mu Rwanda urumva je numva Monna aheruka mu Rwanda bababwiye ko afite na master bariga hariho kwiga oya hari umuntu yiga nawe agaheza na master mu gari ya discipline ivuga bikasha ica oya rero bakunze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri bikurundo binushe ngo bibona ame kiganiro shino munsi kiganiro ndi kumwe n'abantu nzi ko mukunda mwabamenye kuri Magic TV abantu mukunda kandi nabo babakunda so no musi rero bari barabahevye umwe we yari yabasezeye ngo no musi yaje kubagirira ni nkaga surprise ka anniversaire yiwe izoba so aciyemera kuza kuvugana namwe yage namwe mu kiganiro tugira dukora bahereze abandi n'abigeme banyu Esina Bella Karimuma tuba twashwanyaguritse ngo turi mu diabetes serum none ndabakire nimwiyakire bakunze Magic mumeze gute muraho murakomeye twagiye ya presentation ari yambwiye ngo bera ngo uzogarukane ngo bera bagiriye kaga presentation esajya uri afite presentation oya no kuri je ntayongira vraiment era binge nabize umwe mushaha oya no kuri je ntangira OK bera twagiye what's up guys bonjour bon après-midi et bonsoir ici c'est Bella microphone Magic TV comme ça vous menyere j'espère que vous allez très très bien je ne sais I'm fine very fine merci ese twagenda nenda bakumbuye agaragara dimwe cyane nitwa oya reka jewe ni Elsie leta kaneza nkuko bisanzwe kubidasanzwe naho aba kubidasanzwe witwa gute oya ni iryo nyene so hari abantu mushobora kubona genre Bella yagarutse mcyo baza ngo ntiyari yagiye canke esi ubu Bella nabibabwiye umunsi tumusezera yaragiye ko agiye kwera amashure me rimwe abonetse ashaka kumutumire so uyu munsi ni mutumire wacu kugira twage nanje ndabakumbura kuko nanje namwe ndabizi ko mubakumbuye nose tuyage cyagigana cyacu cy'umuziki wacu murazi kwarira izina rego nta zina ndabitora ko murazi ko ari ico kibazo mfise kiduhanze je umuziki wacu abana nzomera sigare ndumva so twagiye rero ku makuru y'ino munsi makuru yaranze kaduhere ku kiri mashasha twagiye kwa bife on the floor ndazi ko tuza gukura n'ibindi vyose ca tubandanya bife on the floor mu Rwanda urugendo rwego mu Rwanda bashamaye emission yiwe muko murayabona mu Rwanda ikintu kiguma kivuga toujours mu Rwanda mukibona icari mwara yarebye twabirebye koko mwabibonye bitese ariko bana yanjye jewe ntangure ngire ku kintu cerekeye
kwanza reka tubifatanye n'ivyo fata ku mavuta yagize cage donc umujya mu journaliste akakoresha fata ku mavuta kakantu yacishamwo twakavuze na na Delicia kakana ati none tuvuze ivyo badafise hama hari utuntu tubari tubi dutoya ariko twari reka tubaramutse abanyarwanda kwanza mwese muko murara Magic TV tubaho tububaha cyane ego mwubaha tuza kuvuga nikora turabakunda etango bizaya basheri abantu baguha amashugwe y'amashugwe yavuye mu Rwanda umushushu nashapfure no kusimbuze fo ntawo urumva ko ni nabakwe rero ikiganiro cha bifesa ibiganiro vya bifesa karakora ibintu biguma bigarukamwe ni toujours umuziki w'u Burundi ego narakunze kuntu ntuze yatanze impanuro yago yatanze impanuro hama abaririmbyi bo ngabashoye kugira reaction barafata tujya tuntu baradukata ubona yuko umenga hari ikintu kibakoze ku mutima haro satbi adojasani hari abantu maze kubona genre bamaze kudukata kaya ka video gatoya hama rero nkaca nibaza eske bijya bintu ni kujya nyene biba bimeze ikosa ni abapromota bo mu Burundi gusa minushe ikintu gihari twagiye abarundi n'abarundi kazi genre barazi kuririmba barabizi cyane ngo kandi barazi ko n'abanyarwanda babemera ahubwo rero yabivuze ati mufise abarundi barazi kuririmba vyahatari barafise tano ahubwo rero ahantu bipfira genre bipfira à 100% utaramenya why genre nyene yago nyene yaciye agira confirmation aravuga ati bipfira iwanyu mugasi si jana kwijana si à 100% yego ijya kote yago arashobora kurimwo agaparti mugabo si 100% ni gato rero ifo kurabira hamwe réellement biva kuki ikibazo aho kiri ko deja tujya tubanze twemere ko hari ikibazo kirahari oui c'est vrai kirahari gusa niko tarakimenya neza amaradiyo yose yirirwa promoting jewe iwacu TV en ligne oya Black FM urumva ivuza umuziki atari w'abarundi gusa tuvuze umuziki televiziyo ni maradiyo FM ivuza abarundi cyane ugira abaririmbyi nibo twama tubonako none bagira ko dusigura ko ta promotion irahari ahubwo rero none voilà gusa le problème irahari gusa nturamenya umviriza je ngira ndakubwira ikintu kandi si je vais choquer les gens je m'en fous harabuze ikintu bita je sinzi ko ari umu intellectuel kwiga iki ubu ibintu turabikunda oui mais il faut ko twicara ahantu pour apprendre kubera iki abantu bose bari mu bintu byose ugaruka kuri interview ya Isimbi niho bavuze bati kuri Isimbi naho donc urumva yagwa mubwiye yatanze ijya mpanuro atanga Isimbi naho yatanze impanuro avuga ati mwebwe abarimvye b'u Burundi ntabwo muzi gukoresha donc social media zanyu exactement Burundi minushe n'abarundi en general abarundi ntibari update kuri social media ngo zindirimbo ivyo byose baguma bivuga ngo ni manque de qualité reka rero je urengera cyane reka mbu Burundi uya turabarundi kazi twese umviriza minushe mugabo ivyo ko twavuga na ivyo ikibazo kirari gusa turakimenya ko zijya views ziri mu Rwanda uzogenda kwanza mu biganiro vyabo nubwo bataba bakoresheje umurundi usangamwe ngo love from Burundi wewe mu kiganiro cyazo mu Rwanda urabona biganiro cyawe love from Rwanda ushana kabonye nka rimwe gake oya nivyo bindi tusha tugaruka abarundi bafite tendance yo gukunda ibintu vy'ahandi cyane by'abanyarwanda nivyo turabikunda gusa mugabo tubikunda kubera iki kubera iki by'iwacu ariko turabikunda hari example watanze ko pasi ngo bavuga indirimbo z'abarunya ngo basigaye bavuza indirimbo z'aho hanze ukaje ubona abantu birabiye hiya ngo bavugije za daboje canke abaririmbyi nga abantu batamba hari muri Miki iyi weekend iheze Filbert niwe Karadija muri Miki Friends of Amstel avugije indirimbo twari kubona abaririmbyi baranabibonye banamuhamagara mbwa ati wabonye la difference avugije indirimbo zitari zo ngaha bacha batawura amacupa ukabona nyene mengo mudiragiye bashiramo iyo ari yo yose Fabilo ukabona barazo basuye kuririmba je bacha bamuhamagara rero hajya haiza akanya hacishe bati bro wabiwe ikintu mbavuga minushe nukuvuga naba bantu bari ko barazana ngo baje kugira amashongo ba Harmonize ngo bahari uwitwa nambari nabwibagiye Costa iryo rirakwiye Costa Rica abo bose muzana ababazana ni sawa kandi ni top mugabo tubonye ivyo biteramo cabo tutabonyemwe abarundi jezo tuzugire kampanye kutajaye daye mu gihe batashitsemo baririmbye b'abarundi baje gufasha iki
mu gihe uwo Costa datahanye korabo y'umurundi Azo- bifashe iki naho numvise Rafina bariko bamusaba korabo yo mu Rwanda ati reka kumusaba korabo uko ari igihe acahita muri Bubera ageze mu Faransa ati wowe nuwaheye urumva mugabo batume bazita mugabo Harmonize ntave ngaha adakoranye korabo na Double J par exemple urumva none bazoba bazi iki twege du posting ibintu ngo ni Costa okay me kubera iki Costa hatazohagarara n'umuririmbyi urumva kuri stage tubone ko amenyanye n'umurundi yes nta kamaro rero byo tumarira Afite- bajya abanyarwanda ikibazo baragiye n'ikiri kwa hamwe bajya Rizzo abanyarwanda n'abatanzania biki baravuga ati ubu rero tugira du promoting iby'iwacu ese tu baca barakauka bavuga ati ubu rero harija muntu nishavu nkaho umenga ni inzigo nibijya yago yavuze hamwe twese tuvuga tuti ubu mfise inzigo yuko je vraiment ntegeza guposta Double J kandi Double J naho twaba dufitaniye beef n'umurundi pardon mbavuga Double J cyangwa uwundi Ntaco muririmbi bitwaye. bon exemple nje nimba nankana na kiriko ivyo byo kwankana twese mwaye tubishira pa ibikorwa vyiwe ko biteza imbere nimba nankaminuje reka ndabishira pa ariko twankana reka mposti ikiganiro yagize vraiment Yes. urumva hama Bisabwa supporting ane support. gutyo nyene tugirana inzigo y'intuze hari umuntu yaciye avuga ati n'abaririmbyi ati barankana gose ngo hajye ngo barafitaniye ngo mabifu gose ivyo byose bon nibaza ko ari kubera umuziki ivyo nibaza ko byo byahubwo c'est ubu normal biriko biranahera n'amajalousie. ubu biriko biranahera Yes. dahere biriko birahera mugabo Nukuri rero ubunye. jewe ikindi kintu ku baririmbyi Niko bacu birahera. ku baririmbyi bacu ego bife sinamoni gene aguma réagissa mu biganiro nk'uko umenga vyose nivyo wamengo ndiyo vyose yavyemera ko ari kuko nta argument ari kuzana ikintu dopozi reka tuvuge ikintu dopozi Aha. ushaka kubibonamo Eh. nivyo umuziki w'uburundi ravuzwa vraiment mu Burundi par rapport ya avant mugabo Ya, ivyo ya. Bface we yari karavuga yavuze ngo abana ngo abaca baba bata yavuze ngo ibidogo vyo ngaho ibidogo vyo ngaho bimaze bijya vyema vyama mu burya Burundi cyari Bface yakoresheje why ntiri si nziza rwose ariko nivyo umaze dosimene hariya acaza kukaba umusitari bon akijyaye kujya kuntu yakivuze ucumengo kora hari ukuntu bifese yanavuze sinuka ko ari simbi cyane Mugareka- noze Mukaminusha yavuze navuye. ngo babaze ngo ahubwo bazozi bakore concert baho yabeshe gato baze bakora kubera concert ko- boza gukora ama concert ntibazobashuhira cyane kuko yega indirimbo zabo barazumviriza mugasi kuvuga ngo abarundi biri niyo grandiose. public ya mbere igoye kandi Yes. barabizi neza Yeah. Uburundi kandi barashobora minusha ndabwira gukatira. ikintu kimwe ibintu bifesi yavuze ngo ikidogo cyo ngaho kimaze domo hariya ari gisare d'une part n'ibyo d'une autre part kandi si ibyo nyene Yes, yashizemo yes, akantu yes. Yeah, yashizemo ati kubera agapiripiri. iki ngero ndabwire n'irindi kosa rihari par exemple nka Juno ni mushasha mugabo si indirimbo nka senkane zonyene aguma ari uko mugabo natwe barabizi mugabo arashobora gusora minusha après 6 mois none amahera 9 mois umwaka amahera n'amahera Management, management zibafata henda aho tukiraho Dukora nyene indirimbo. uramaze kubona video z'abanyarwanda ziri naco video zacu ni z'abanyarwanda ntarabihuriye twebwe Yes, dusoma video yes, atesa yes, yes, abanyarwanda yes, ziri yes, hasi yes, yes. natwe rero abarundi turufise ka kantu ka fierté ati je nzokora ikintu ciza ibintu bisukuye bisa neza niyo mpamvu duteba ya mbwa tubanze uvuga ati reka dukore Oya. peu importe urumva Navuga ko ngo uko n'umuziki- bigenda kose n'amahera ari mu muziki. miziki amahera yacu abo kimwe. kimwe. twotera kamo bose harimwo ayo mashirahamwe akomeye juste urumva amwe amwe yarabitanguye urabona ko yabitanguye n'ayandi yose naze ubu hariko haraza n'ayandi ma studio hariyo nabonye ngo Coke studio yagiye Ujya niyo gufata ngo muri- Ngo studio ni ya kera yes Urumva? ubwo Burundi ntibwarimwo ubu rero bavuze ko bagira baze gukorana n'abarundi urumva no kuvuga abarundi nabo abaririmbyi surtout babanze bige gukora umuziki kuri international ushobora kumva barawukora umwe Sheri, bawukora sawa uri international nawone Ahubwo navyo ikindi numva ari kintu- kimwe ica kabiri nayo mashirahamwe ategeza gusapotinga abaririmbyi na gouvernement soi urumva na guverinoma Kubera idufashe nuko- kuko urumva idufashemo. ntitwanse yuko hariho igihe muzanye Hari igihe guverinoma exagera. dushiramwo na sport dushiremwo komedi dushiremwo ikintu cose kijanye na art c'est juste yuko ni ugusaba ko leta nayone ishobora kuraba ntibaze baravuga ngo Ikabishiramwo urumva agateke. ngo izi ndirimbo ngo ntimuzivuze aha n'aha 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 urumva hari igihe indirimbo n'ivyo uba ubona ko ari indirimbo idakwiriye guca Ya, ku maradiyo exagera. ico kiba cumvikana Mugabo izikenewe hariho bakazisapotinga. n'izindi, urumva turiko tuja muri monde iri moderne Yes. kandi twuguruke n'ukuri tubifate ibisanzwe nyene kuko urumva nibaguma bakora indirimbo bicaye hariya mu rutegama
no kuri kwimana nta mu Nigeria azobiraba kandi nivyo nta mu Nigeria abaririmbyi bateye imbere guverinoma yabo nko muri Tanzania tube kure rubaha umuririmbyi gusa ibindi byose guverinoma iratahura umu artiste cyarico niyo mvubona Tanzania badusize na Uganda usanga Museveni yicaranye na Chameleone kandi zariko biraza dusaba no kuri leta mvyeyi dufasha muri iryo ministère ya culture kuri nta mahera twarabonye akabije ayandi kuntu barepartisa budget ya leta no mu ministère ya culture da jeunesse sport ni ijyanye ya culture nukuri nta mahera bashizeho ibintu biri catastrophe nanje nsabe kurako nyene nce nsaba n'abaririmbyi bacu bavyitwaremo neza kugira kuko ivyo byose uvuze bashobora kuba vyarabavuyeko tuve mu muziki mu baririmbyi bitwa ngo n'abanywarumogi tuje mu baririmbyi bitwa ko arabaririmbyi b'icabwenge kandi baserukira igihugu b'icabwenge babanze bitware neza bari imbere kandi hari abaririmbyi baciye ubwenge ba discipline bariho muga hariho bamwe peut-être bitwaye nabi bakaca bicira abandi ubu rero turakeneye abaririmbyi baza bakaririmba kandi ntibaborego baje kuririmba kandi ntibankura umogi baje kuri peut-être runyoye naho ni mwibanga mugabo ugumuri we need the vibe baririmbyi gusa kuko ibishizeho barwa baririmbyi gusa abantu batonda mu banke babanza kugira gutya kandi bagiye hari gero bagera bakaca bamerera nawe uri hose mugabo hariho umuntu ashobora kwinyegeza nimba baranywa umva binyegeza mugabo tuve muri ya style kuvuga ngo baririmbyi ndabamesha ko dusaba baririmbyi kandi bize narumvise last time bakora avuga ngo Burundi ngo ufisa baririmbyi batize barize babaganga badojo bose n'abaganga ba Trezo ba Monna Monna we aheruka mu Rwanda urubaje ikintu mba Monna aheruka mu Rwanda arababwiye ko afite na master hariho kwiga barize hariho kwiga oya hari umuntu yiga nawe agaheza na master mugari ya discipline ivuga bikasha ica oya rero aho rero tubifata discipline nka president Ntajyamira ati no mu ndege no mu muziki discipline no kuri kwimana kugira wakigwe na deje w'ahantu ba discipline utudrede twawe no kuri je ntibavuga nusukure udufata amahereni agakositime ariko arigisha yambaye amahereni kandi inyigisho zikenewe urumva muri style nta muririmbyi n'ukuri w'agacube azonyicara nta wigipara apari Tupac mugire foro vraiment nta muririmbyi yo kwitwara nk'umupwari oya dusarimvye beza treta ambara neza bumubeje icyo barakizi icyo baracumva urumva kandi ikindi naco aba baririmbyi bo mu karere bakorera ko je mbona akantu ko imiduga myiza ngo biki kakabeze rega ntaco hari igihe umuririmbyi umubona ari muri Range Rover naho yoyitira agatakambira umuntu ati ntiza ukaciye ifoto zako naco bitwaye turabizi yuko uri naka tayifise abo hari umuntu zo kubona hari n'umumama ari Canada zo kubona bati ndatomboye muri Kamata Bogare Mariage ndabwira ko ndabakunda baririmbyi bacu kandi cyane kandi tuzobaguma uko biri kose yes kuko ndazi ko bashoboye vraiment barabishoboye kandi bose tugiye ko nitwoyiheza ariko dushimira nayo mateleviziyo mu Rwanda n'ukuri bakiriye bifesi merci beaucoup na Monna Walda na Monna yaragiye mu Rwanda mu gase interview bagize bakoresheje nufise nko kuri Simba ariko aravuga ama TV donc bakurikirana nse bavuze Magic donc merci beaucoup vraiment kwakira bifesi kumviriza ivyo yavuze canke iki uko biri kose turazi ko hariho ababone uyungutse kandi merci beaucoup ni kubwanyu turazi nibikugwa ama tuvangane abanyarwanda n'abarundi muko bisanzwe tubikorane n'amabreze tuyakorane baske abanyarwanda baremera abarundi we cyane kandi natwe turabemera nego ndi siresefene natwe turabemera ico coco ndi siresefene kuva na kera narindi urazi ngene Fizo mu Rwanda yari umuntu umwami uravuze Fizo reka cha tugira ko tuvuga Fizo na ndirimbo ya Fizo na Platini njya mu jiwe wo mu Rwanda Platini nemeye wewe nemeye okay iyo ndirimbo genre ni ya Platini ntabwo ari ya Fizo mugabo ko Maria donc harimo Fizo of course tuza kuyivuga ko ya indirimbo rero ndashaka mwese ambwira ingene yayakiriye iraryoshe abantu bacha bavuga ngo hari haryoshye hafi zo gusa abandi ngo wa oya indirimbo yaratwitse vraiment abandi ngo nta bintu na video yari nziza menyera ama video mu Rwanda basanzwe gusa yari nziza na ka video vraiment ni video iri simple
simple muga iri top voilà kandi ivyo simple ko bantu bakunda kubaca bavuga ngo iyo baguza ama location ngo nibiki shaka kugira location zaguta indirimbo itaryoshe ntiyo Miryoshe. donc rero Platini ni umuririmbyi vraiment kuva kera tuzi ko aririmba neza cyane je namuzi kuva kera n'ukuri arakoze turazi twariganye kandi ni umuririmbyi umenga afise n'ubuzima buri coordonné ni kuvuga yagize mariage n'abaririmbyi bacu muze buragira mariage kuvuga ni umuririmbyi kandi yasinyaniye na Nijya Cox Studio menga nyene en tout cas afise partenariat n'aba Nigeria yaragiye no gukorayo n'igiteramo bisigura ko rero Fizo nawe n'umuririmbyi atasanzwe urumva n'umuri gen gaha mugabo barafashanya hari cyo uziko naguciriyemo hari umuntu aba muri gen ahantu hose Fizo ari muri gen muri East Africa yose yego no mu Rwanda naho nyene mu Rwanda ho ko ba Medi bose baramwemera kandi urabona ko mu Rwanda nibo bari gen donc bena kidumu na bari gen hose donc urumva rero indirimbo kuyikorana sinzi Platini uko yiyumviriye Fizo ariko ni indirimbo nziza cyane kandi Fizo ishobora kumuzanira nawe na ma avantage Andre tafizo twawe no musi baryohe wahuye n'umustar wiyumvise yaciye ko ari umuduga asa naryohe ko nasa umustar naryohe urumva rero Fizo nawe bizomuzanira avantage kubera ko agira cyane yo jewe kuva kera kuva nk'ivuka agira azane donc agira korane nawe peut-être ko iyo ntuze iyo maison arimwo Platini shaka kucibona Fizo nawe ikamufata kandi Fizo n'umuririmbyi ashobora guhinduka urabana karirimba nka nambarira rugaramba rinde canke amasire yose ari bon umujanye kuririmba mu rutegama yoce ririmba nk'abanyara rutegama urumva indirimbo yanjye Camereo kandi nziza cyane yego voilà indirimbo top kandi rero ikintu canyohe kindi iyi ndirimbo w'abantu bahora murabira kuri Facebook amaririmbo squatter ni copyright ni mushaka kwira façon hari umuntu rero yaciye yandika ngo asha ngwiza haruvire zose ngo ziriko sindamutweze Alvin ariko na Alvin ndashiye mura ko nawe yabigize abaririmbyi benshi bariko barabigira kugira batagiye YouTube ni babe kubagira nabi kuri YouTube nimuje kuri YouTube bagura bamega minuze naho wokwimena babuza amara gure nuite ya 250 je ikintu dans c'indirimbo ikintu c'indirimbo indirimbo nibaza ko ari ikintu ciza igituma tuyivuze hari abantu bashaka kwibaza ati muko mura promotinga Platini canke iki kuri Bface muravyibuka yuko twabasavye igihe yakora iyo ndirimbo ya Zambia tunabasaba no mu Rwanda imiduza amaviews ni ikintu ciza igihe umuririmbyi wacu akoranye n'undi muntu akabona yuko wo wundi akabona support akabona yuko iwabo akunzwe agize iki donc Platini abona abarundi abona abarundi yumve akamaro ko gushira Bface mu ndirimbo yiwe that's why tubivuga ko muri commentaire mugende muri commentaire abarundi dufise shari wundi ikosa rimwe turakundana vya hatari kare kabi nta shari tufise twebwe dusura urukundo ngo kundura seseka turi mu mandazi nkuko nyene nkuko namwe atadufise so ama commentaire turabasavye abarundi mugende kugira ama commentaire kugira Big Fizo wamuhamagaye mu yo yumve donc présence ya Fizo voilà muri clip yiwe voilà tubibasaba mu bikore kuko muri boss wacu kandi turabakunda cyane bizu nyuka enyuka Sha diwani kweli nanje mutara namuvugago ujya mpetarakati uramufana nawe diwani ego diwani arakora aragerageza genre aragerageza kandi arazi kuririmba bane b'Imana ego kweli turasi impano amurundi kazi kandi ari très romantique apana bisanzwe ari très romantique kuvuga ko rero iyo ndirimbo naje yanyoheye nta ndirimbo yaje nimwe ndabona ibishe c'est clip ya bien ego kweli hari abariko baravuga ngo yangume ngo ntiryoshe ngo nk'izindi umengo nibayumvirize neza umengo hari akantu kaburamwo abantu bose ari umuririmbyi yavuze ati urumva umwe wese afise ikikuryohera reka ndi mimi le gusto partage yes of course ya waiting ariyo yakuryohera umunsi zero ari ikuryohera good morning love gusa diwani vraiment ntuze diwani afise talent vraiment kandi aririmba kandi aritonda mu kwandika yandika neza arasohora amajambo ego kweli urumva genre urumva le message atanze ukavuga ati iyi message rero baje kuyiraba iraryoshe romantique adragane harimo n'abakobwa benshi nta muntu ndabasabe diwani yushiramo umukobwa umwe kaya ariko kandi baravuga yuko abakobwa muri clip ni nk'amashugwe mugabo hari gihe biba too much biriya mugabo tusubiye ba 50 cent barashiramo abakobwa
umuriyoni mu indirimbo nimba arizo ziza aba DJ Khaled ariko kubita Ibanze. baraho sawa mugabe uri romantique amaklipe mbona nkavuga ati bwa bundi abaririmbyi bacu abarundi barabeshe ariko bavuga ngo ntabakobwa bashira amaklipe bahari ne nka D1 urabijya yakobwa ujya mvuga ukuntu ari mwiza hama ncura n'abandi b'inyongera yashizemo just baba mashurwe ingenda ari beza abakobwa b'abarundi kazi ndose kuko ngo baje mu maklipe bahamahera Jeni baze ko rero habura amahera muzongera D1 baba bamugomwe iki kandi rero igitanga dusa kobwa beza nkuko kuntu yo abakobwa beza hari mu mukobwa ni sinemera ko gushira mu mukobwa ngo mwiza visage cyane ari byo biri peut-être ushaka nk'indirimbo yo gutamba uraba mu maso hari nk'umukobwa ashaka kuja mu ndirimbo yo uraba byose birajana isi birajana birakwegana nuco jana magari qu'est-ce que tu fais Ajari bizu ndumufana wawe yari façon twaye kwamagara gutamba bino twatari byo TikTok arazibona magari yorabwa cyane no gusumba juste bakora yaramaze kubasemari urumva rero gushiramo abakobwa igituma navuze ko agahamasi eragiye bariko bararirimba je ndiko ndumviriza nk'indirimbo ba numva umengo uwo muri nivyo rikayirimbira jewe canke sheri wanje tuyiririmba ati 00 we nawe washizemo abakobwa batanu je dis c'est tumega siwe tumega rimbye wono bagenzi bawe n'abagenzi bari kivunga umva rero dukundana mu kivunga rero Roma siyo kivunga reka ndababwira ikintu ndabasaba ikintu D1 mu mushigikire kora D1 n'umuririmbyi D1 ndamwenda mo ba dramati babaririmbyi ubona yuko yes bafite talent ego vraiment surtout abana bavuye utanyerera bafise akantu ko kuririmba neza kwandika byo rero utanyerera barimba neza cyane so D1 mu mushigikire ariko arakora aguma abaha indirimbo n'abaveteza aguma zana kandi indirimbo nziza turabibasavye vraiment muhe views mu commentaire mu like naho mwamufitaniye beef yimuhera mushwane ntaragira byama bifara umwana ni kese yuko udakunda D1 ngo ni mugufi nkuko rega abantu bazi D1 gira effort ukure mazi oya ariko ubunebwe ukure mushatse kumutuka muri ko kudasa umuntu wewe mushigikire gusa uzo ushigikiye uburundi sipoza yuko komeza ukore cyangwa yawe bro baba patriote twagiye so iyindi ndirimbo rero ikurikira tuyage ku ndirimbo ya nibiki niba ari yawe uvuge niba yawe hari entre tamino banzoze ndavuga indi hanyuma vuga ni bon hari ya mutima mutima ni coming soon nujya muji seki reka mbe ndavuga ikurikirane Akesdan yasohoye indirimbo tamba Akesdan mwumvise ikintu gica kiza mu mutwe n'iki nuvuge wa Kala TV ni wa Kala jewe ndamuzi aririmbanye indirimbo ya mbere nande na Vishurov yari ya mbere yari hit gusa umuzi kuri iyo ndirimbo wibuka yes niyo ya mbere namumenyeko Akesdan aririmba neza gusa rero ari ukungena umenga ntabirimwo gose araza akagenda yariga bari umujournaliste arakora afise intuze peut-être kara building abijya bya waka nibiki kubera jewe ari impanuro nko mumesha makuru yigenga secret akaneza fata umwanya wo kuririmba ugume mu kuririmba urabona bakoresha umwanya bagume muri ya televiziyo zawe vraiment nta ngorane wowe mugufate umwaka hit 6 ugeca sumba wana bige vuga ngo basatse bandi nukuri kose kuko arimba neza cyane arimba neza gusa muziki mikro ni mukundi hama vete nabakozi baba bamuvuruze abazi ndavyimona je burankoroga ndavyikorera ndabishoboye mugabo de toute façon iyo yikamye akaririmba akayoduha nk'indirimbo nyere zigenda ku murongo tukabanza wa Kalaiti peut-être directeur akaca bakoresha umwanya wakayibagira gato rero bigatandukana nukuri ivyo bavyiza cyane kugira ngo abaririmbyi bereka bo hava bibaza ngo ntabaririmbyi dufise turabafise gusa rero Akesdan na concentration bishiramwo na concentration niyabuze yonyine sino bro big up Akesdan vraiment ndirimbo iryoshe ndirimbo ifise ama image mugende muyirabe ndazi ko mwandika Akesdan namwe
bakore na sabone indirimbo iraryoshe indirimbo iratambika No gukomantana n'iminota muri sama bari gutamba ni vibe yes twakubwira ati sama tuzugara ni vraiment, guca tugire hanyene effort, tugire effort, tubigumiza aha byose bigume ngaha Umve. bariko barakora bikunze tubijabuka Muri mugakora ko kubibona, byinjira bariko tuzogaruka barakora. mu nyuma mbwa tubanze Yes, twikosantra bariko barakora vraiment mugire effort mubandanye mubumvirize munasacinge mu barondere no tugire gute so ubu rero ni wa mwanya wo kuvuga ama coming soon tuvuge n'ibirori bigira bihabe kuko still ni wa muziki wacu sama tumeze nk'uko turashushe muga covid mbona ikiraturuka mugabo mu izina rya Yesu yego abayegere bayibwire ihagarare muri sama nyene so niko yama niko bimeze waruvuze coming soon ya mutima n'umuji araho uwo muji yitwa ndamwibagiye kwe nishimwe cyangwa indirimbo Bon Fils yitwa Bon Fils indirimbo featuring Mutima yes Bon Fils hariho hariho niya DJ Kiss DJ Kiss Yeah. bagira soirée Yes. Fan music okay sawa DJ Yes. Kiss uwo DJ Kiss mwe mwumvise DJ Kiss mwumviki twumva bariko baramuririmba bamuririmba. ntitwatumenyera Orege. tumenyera bamuririmba DJ Kiss Oh, yeah, with design. with design Yes. urumva La la vache. supporting La vache umuziki original. w'abarundi. twari tuzi ko arimba nawe tuba tuzi ko Hanyuma ari mu Murundi so no muri rya support abaha nabo ni bayi namwe nimuyimuhesha DJ Kiss ni coming soon we ni yes Yesu Yesu erega nariko ndavyandika ni Yesu ngira nakiji twe tunawe gospel music ariko ari n'ama coming soon murindira Masterland yarasohoye cover yanditseho indirimbo yiwe agasohoye ahubwo mwengiri ku ma platform yes yaragiye ku ma platform gusa ntaja kuri YouTube yes ama rero mu kurangiza ama coming soon reka tuvuge ku yiri danger ya hatari uno munsi shaka ko yasohotse yadutangaje ndasindi ni ya Kizigenza Runtown DJs DJ Feelby bahereze ijya twigiwe ijya ipi hajya ni ipi yagasore ipi irimwo indirimbo genre afisa abarimbi bakoranye ni indirimbo ziwe agira sohore ni cover yasohotse twagize n'amapartner agira genre sinavuze ko agira navuze agira sohore donc ni umu DJ anaririmba nivyo n'ibindi bintu bitutanga kari wa intro DJ Feelby Jewe vraiment abivuyemo agira duhe ipi umve twihereze twibereho neza ivyo nibiki kuri vibe yiwe nifuza ko rero hajamo abaririmbyi abo washizemo abo nyene bari so abo nyene abo ivyo byose turifuze yuko muca mugenda nko gukora sabone kwa DJ Feelby ariko n'ibikorwa bindi amaze gukora kugira iki azasohore abose twavuze ba Masterland ba Mutima ego vraiment turi nyuma yanyu murabizi tuje turaha nimwe dufise n'ahandi nimwe dushaka rero tugende ku masho tutaravyibagiwe duhere ko kuri iyi show ya iyi show izoba ya Dikobu Dikobi ni Dikobi namo ni filme Dikobi ni yitwa ngo Dikobu ni diaspora homecoming yes nimba ari homecoming back coming home ewe nacongereza English is too much diaspora too much English so diaspora homing none coming home reka tube igifaransa none twiga mu system y'igifaransa izobera diaspora kuri ni vendredi ubivuze ko ikiwe je none musigurire neza diaspora baragize ikintu cha press conference bashobora kuba zibazo abo bantu genre ni bande bo iriya bera ni association y'abadiaspora basanzwe bakora n'ibindi bikorwa bijya bategura mu minsi ivyo ni ivyo ni basanzwe bafise ibintu bakora donc babizanye naha yes kari mu Burundi bane bama harimwo no kwerekana umuririmbyi yabaye wa mbere w'umwaka donc mu diaspora ariwe Don Bright sinzi kujya mu minsi yashoboye kuza cyangwa mu lista abo bose bashobora kuberekana ni ukuvuga rero ni show tuzaba turi kumwe n'umunyarwanda tumeze nk'uko soshomura twumva cyane ko ari umuntu ari hafi cyane ya Big Fizzo bararimba kuri yawe arimba big up sana turamwemera cyane 100% nkuko twemera abazoba bariyo bandi bibihangange vya hatari Big Fizzo na Satupi Dabujana kirikiriko hazoba hahiye kombozi hazoba hahiye nawe na chakemsi cha hatari amipro icamamare basi ni weekend so samedi arumva dushuhe ni so samedi tunabibutse narigeze kwivuga mu kiganiro ko babitaguta abanyene Daboje na Kiriku bafise na show le 31 Gitega abanyagitega mukomeze kwitegura tuzoduga
yes tuzoza amasho turacayavuga Umve. ariko reka tubabwire iyiri hafi niyo fresh izindi ziri inyuma hariho n'iyindi ya DJ Paulin Crystal Event sama comedy Kigingi rero sama comedy mutima twengana mutima gusa mbanze mvuge kuri Kigingi sama comedy nshimire cyane Kigingi shimira abakomediya mu Burundi ndakunda uru rukundo yuko ruraba kubona muri Kigingi sama comedy atamukomediya numwe abuze Kigingi n'umuvyeyi wa yandi ma comedy sha n'umuvyeyi wa comedy bose uvyango vyemera n'umuvyeyi so vraiment ariko bazotera imbere voilà mutima muri twenga ndabizi ko mutima ndazi ko Kigingi ari hazoba ari naho mutima tarerekana kuko baratweretse deje urukundo muri Kigingi we yatweretse Kigingi arahamagara mutima kuri scene aramubwira ati cyangwa uramutse abantu c'était wow abakomediya ukuntu bakundana abaririmbyi barabirego barakundana vraiment big up sana hama tutaravyibagira je hari indi festival ya gospel Burundi Himbaza karibu cyane ni Vanzo samedi tikimwe ikora kabiri gute Vanzo twaye biryoshe kuri stade basha mubone Apollinaire legend Apollinaire ari mu legend muri gospel hari abantu bavuze cyane yuko ngo kurisha ngo ugiye mu giteramo mucimana ngo kurisha ibiki basha muri baza Apollinaire kuva yagahereye vraiment muri studio ni bariha clip ni bariha no barariha yarakoze audio video ego vraiment karibu cyane Apollinaire arihisha nta ngorane zirimo nta kibazo na kimwe nta kibazo kijya ko baraduhezagira kandi mu kuduhezagira nabo bakoresha amafaranga nabo bakorera imana amafaranga arakene yose ndamurumva barakundana barahamagarana Victoria's team Victoria's team na Redemption bari muri bariko bariga hari ahantu bari abaririmbyi bose ba gospel b'u Burundi bariko barigishwa genre ngene bashobora gukora umuziki wabo ni seminaire voilà yes donc karibu cyane uzoba bitesa sana babiryoshe gose hama tubandane dutwika bashisa rero hariho n'iyindi show ya Costa kamtete nzigirya zina ndabageri reka tuzomenya mugabo ntaco ariko ntaco turavye byo ni kure ni muri ariko ibi vyi weekend turumva mugabo jewe gico cyako sigicuba ngo ndakivuga ujye muri imvira akomeye cyane mu murari 18 millions de views ni umuntu yuzuza amatera nibiki ndabasabye shiramwe muru abarundi muri ntuze abantu babiri mu bantu bamagaje ko bari muri gasire ya ntuze ni mu créer international music go vraiment créer connaissance abamuzanye ntabonzi urumva abamuzanye mugabo bagerageze vraiment tubone yuko ujya muri rimvye agende kameme efo nidushobora umuntu atuvane ngaha vraiment nibikunda kandi raba abarundi bacu baze nk'indimi zose arasigaye bazi n'ikijamake bifesi we washa ubunye n'igishinwa rakizi yambubi agiye gute none so rero duheze taravyibagira yo turashobora guheza bashaje ndakumbuye sana ndakumbuye vyatari mureze ndyohewe ndaryohewe numva asha ni bon anniversaire aheze ni sawa naho no jama atka Sandra dukorera anniversaire ibisigaye bizobibona ibisigaye minwe nayo itaragera merci naho ataragera ndaza kwimbwira bije mu bantu bakuze bavuze kugira ungiye kuzandagara naho taragusa ngambo mudamaze yo kushu tuva bien ça va kandi nasanze ntarabikijuju cyane nasanze meze neza asa ni bonda cyaci ubwenge sawa merci asante sana urakoze cyane nawe ukomeze gushigikira abahungu bo mu gisagara cya Bujumbura abahungu gusa ari kandi tubibutsa abahungu mwemeye kumukorera bihongo muri ville bazomuguriza biho kugira azara bazibazana aba girlfriend babo ndasange njanje abahungu bakunda esi bavuga ngo twese turamufana yo ide ndayumvise ndashikira ati buri arashaka biro muzana amafaranga nibo bavyiyemeje jabo twahuye numva ati bagira mwugururize mukomeze abakobwa cha mubahebe kwa girlfriend ngo aba bagora muzo baheba bazi wawe aba bagora tuzoje tubaronze cyane amashugwe sha kuri Sevalante twe na minushe twasabye komeza merci beaucoup wakoze cyane we turacari kumwe kuri Magic bakoze Magic we turacari kumwe nagira mariage yumvira sometime dukure du surprise nk'utu bakubone na tutubone mwego sha sivyo nawe next time nzasimira ku ishuri merci beaucoup murakoze cyane bakunze ba Magic TV ku mwanya mwaduhaye turabakunda cyane kandi turabuba manda mushikika muziki wacu ciao mudushikira natwe turi hasi nyene tuko turaha mwebwe byose ni mwebwe kandi murabishoboye merci beaucoup bisous kandi tunawapenda sana sana sana